Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ngingo z'ingenzi zigize aya makuru. Igisirikare cy'Uburusiya kiravuga ko cyafashe umujyi wa Kurakov mu burasirazuba bwa Ukraine. Mu duce tumwe twa teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa imirwano nyuma yaho cyo bundi kwa gatandatu umujyi wa Masisi wigaruriwe n'umutwe wa M23. Imirwano zirakomeje aho bita muri Ngungu, hafi na Ngungu, aho bita muri Kabingo, Kamatare, Nyabihanga, Rwangara, aho hose imirwano zirakomeje na hafi na Ruzirantaka. Mu Rwanda mu rukiko rukuru rwa Kigali hakomeje urubanza rw'itsinda ry'abarimo umunyamakuru Theoneste Nsengimana baregwa umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi. Tubafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa mbere turi ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere. Ayo makuru ku buryo burambuye ni mukanya Prime ndi ku magenge amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Abategetsi ba Buraya bashize mu majwi biyamiriza umugabo wa mbere akize ku isi, umunyamerika aharura amafaranga muri za miliyaridi z'amadolari Elon Musk kubera kwivanga muri politike y'ibihugu vya Buraya. Perezida Macron w'Ubufaransa yagirije uwo nyene urubuga hwaniro X kwivanga mu matora mu buryo butaziguye. Yagirije Musk gushigikira umuhari mushasha mpuzamakungu w'abantu bafise ivyiyumviro vyo kurwanya iterambere muri politike n'imibano canke impinduka. Umushikiranganje wa mbere wa Norvege yavuze ko iyo ngendo iteye umutima uhagaze. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza nawe ntiyavuze Elon Musk mw'izina, ariko yiyamirije abashigikiye ibinyoma n'amakuru yo kuyovya. Perezida wa Autriche Alexander Van der Bellen yasabye umukuru w'umugambwe w'abafise ivyiyumviro bikarishe byo gushira imbere inyungu z'igihugu extreme droite Freedom Party gushinga leta y'urunani. Yasabye Herbert Kickl, umukuru w'umugambwe waronse amajwi menshi kurusha iyindi mu matora yabaye mu kwezi kw'icenda, kuvugana n'umugambwe People's Party. Uwo mukuru w'igihugu yavuze yuko iyo ngingo itamworoheye gufata. Bibaye inyuma yaho abivyiyumviro vyo hagati na hagati bibananiriye gushinga leta mu mpera z'indwi iheze. Hamwe uwo mugambwe Freedom Party wo bishobora, Autriche buzoba ari ubwa mbere itwawe n'umugambwe nk'uwo kuva intambara ya kabiri y'isi iheze. Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden yafashe ingingo yo kubuza ibikorwa bishasha byo gucukura gaze n'ibitoro henshi mu mazi yo ku nkengera z'ico gihugu. Ivyo Biden akaba bikoze indwi zibiri imbere yuko Donald Trump agaruka ku butegetsi. Trump yiyemeje kuzokongereza ibikorwa byo gucukura ibitoro. Uwo agiye kuja ku butegetsi hari naho azokenera inama nkenguzamateka na nshingamateka kwemeza itegeko ryo gufuta iyo ngingo. Ni inkuru ya Michel Fleury mw'ijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Itegeko rizabuza ibigo bicukura peteroli kuba byakodesha amazi yo gukoramo ubucukuzi bushya mu nkengero z'uburasirazuba n'uburengerazuba mu burasirazuba bw'ikigobe cya Mexico ndetse n'inyanja ya Bering muri Alaska. Ni uburyo bwo kubungabunga umurage wa Joe Biden kubirebana n'imihindagurikire y'ikirere imbere ya perezida watowe Donald Trump, ushyize imbere kurushaho ibikorwa byo gucukura peteroli n'umwuka wa gas ndetse akanaha agaciro gake ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Abahanga bavuga ko bitakoroha guhindura itegeko ry'ubutaka ryifashishijwe. Byasaba ko ubutegetsi bwa Trump bwiyambaza Congress kugira ngo ibufashe guhindura itegeko. Aya makuru mwumvana ya BBC. ONU yatanguje akama ko kwegeranya amafaranga angana na miliyaridi 4 z'amadolari yo gufasha Sudan. Ishaka gufasha abantu bangana miliyoni 20 bari mu kangaratete nyuma y'amezi 18 aheze bari mu ntambara yo hagati mu gihugu. Ubujejwe guhuza ibikorwa byo gufasha bari mu kaga muri ONU avuga yuko abarenga 50% y'abo bantu ari abana.
yasabye ko intambara yohera nuko havanwaho intambamyi zibuza imfashanyo gushikira abakeneye ko ubuzima bwabo burokorwa. Uturere dutanu tuja tumaze gutangazwa ko turimwo inzara, aho abantu barenga miliyoni 8 bashobora kwicwa no kubura ico barya. Intambara hagati y'ingabo za Sudani n'abitwara bwa gisirikare ba Rapid Support Forces yatumye muri Sudani haba akaga katari bwigere kaboneka. Uwahoze ari umukuru w'Ufaransa Nicolas Sarkozy uyu munsi yitavye sentare mu ntango z'urubanza rw'igiturire canke ruswa, aho yagirizwa kwakira amafaranga ateye kubiri n'amategeko ayahawe n'uwari umukuru wa Libya Muammar Gaddafi. Nta kwezi kwari bwahere Sarkozy atsinzwe. Urundi rubanza yari yunguruje narwo rw'ibiturire, aho ategerezwa kumara umwaka yambaye umuringa uri ku buhinga bwa none bwereka abashikiriza amanza ahaba ari buri gihe. Ni inkuru ya Hugh Schofields yari muri sentare mu yumva mwijuru rya Robert Patrick Misigaro. Sarkozy azokwiza imyaka 70 mu kwezi kuza yashitse muri sentare atambaye umuringa yategetswe kwambara mu kwezi guheze mu rundi rubanza. Ariko nuko ari bitaraherahezwa neza mwishigwa mu ngiro ry'ico gihano, kandi birashoboka cyane ko muri urwo rubanza rushasha ruzomara amezi 3 uyahoze ari umukuru w'igihugu azokwitaba yambaye uwo muringa. Muri urwo rubanza rushasha Sarkozy yagirizwa ko yumvikanye na Gaddafi mu 2005 kugira muhe amafaranga yo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu. Sarkozy nawe yemerera Gaddafi kumufasha gusubira kugira ijambo mu makungu. Nko mu zindi manza Sarkozy arahakana ivyo yagirizwa, avuga ko vyarementanijwe n'abashaka kumucafuza. Ndangiriza hano muri Kenya, aho abantu 4 bakiri bato bari bamaze imisi barabuzwe irengero inyuma yaho bivugwe yuko banyurujwe uyu munsi batowe. Umwe muri bo Billy Mwangi yiga muri kaminuza yatowe mu gisagara ca Embu kiri mu buseruko. Yabonetse asa n'ugoyagoya kandi atazi iyari. Umuryango wivuga yuko adashobora kuvuga amahano yamushikiye, bikaba byarabuzwe yuko bagabishijwe yuko batovugira ku mugaragaro. Abo mu muryango w'abandi 3 bemeje ko batowe mu bibanza bitandukanye. Abaharanira uburenganzira bwa muntu uyu munsi bari bateguye imyerekano yo mu gihugu cyose yo kwiyamiriza uko kuburwa irengero kw'abanegura leta. Ntibizwi uri nyuma y'iryo nyuruzwa ry'abantu ryo muri iyi minsi, kandi igipolisi kirahakana kuba kibifisemwo uruhara. Jacques urakoze Prime ku magenge. Ana makuru ku buryo burambuye reka tuyahere muri Ukraine. Igisirikare cy'Uburusiya kiravuga ko cyafashe umujyi wa Kharkov mu burasirazuba bwa Ukraine. Ukraine ariko ntiyigeze yemeza ko yatakaje uwo mujyi. Ni inkuru ya Will Vernon mugezwaho na Fenega Kwaya. Mu gihe ingabo z'Uburusiya zikomeje gukaza ibitero mu burasirazuba bwa Ukraine, Moscow yatangaje yuko yafashe umujyi wa Kharkov uri mu ntara ya Donetsk. Ariko amakuru cyatangaje mu gitondo avuga uko ku rugamba byifashe, igisirikare cya Ukraine cyavuze yuko cyashubije inyuma igitero cy'abasirikare b'Uburusiya mu mujyi wa Kharkov. Mu byumweru 2 bishize, Kiev yavuze yuko yakuye ingabo zimwe zayo muri ako karere kugira ngo zitaza kugotwa. Ku rundi ruhande, Moscow yemera yuko gufata Kharkov bizayifasha kwihutisha urugamba rwo kwigarurira intara yose ya Donetsk aho iri gutsinda kuri urwo rugamba. Ibi kandi bihuriranye nuko Ukraine nayo yagabye ibindi bitero mu ntara y'Uburusiya ya Kursk ibyumweru 2 gusa mbere yuko Trump uherutse gutorwa muri Amerika afata ubutegetsi. Umujenerali wacyuye igihe muri Amerika Ben Hoggins akaba yaranayoboye ingabo za Amerika ku mugabane w'Uburayi, yavuze yuko impande zombi zihanze amaso ku bizaba Perezida Trump nagaruka ku butegetsi. Ntekereza ko Ukraine icyo iri gukora muri ibi bitero bigana Kursk yatangiye kugaba mu kwezi kwa 8 ni ukugira ngo icyambere itume Uburusiya bwimura abasirikare babwo, kandi biri kuba muri iyo mirwano mu burasirazuba. Ariko kandi nanone icya kabiri cy'ingenzi, ihindura imvugo ku ntambara. Ibi bitera Kremlin ibibazo by'amahitamo. Yigeze kuvuga ko ibiganiro byose bigomba gushingira ku buryo ibintu byifashe ku rugamba. Uburusiya burashaka kugumana agace bwafashe. Ibyo rero bisobanuye ko na Ukraine ubwo yagumana ubutaka bunini bw'Uburusiya.
ibintu byumvikana ko bizagora Uburusiya kubyemera. ingabo z'Uburusiya zafashe ibisisiro mu burasirazuba bwa Ukraine muri ibi byumweru bishize kandi zikaba zugarije umujyi ukomeye mu gutwara abantu n'ibintu wa Pokrovsk. Abategetsi ba Kiev baravuga yuko ibi bintu bikomereye ingabo za Ukraine ku rugamba kandi yuko bibateye amakenga menshi. Inkuru ya Will Vernon, umuhungu wa perezida wa Uganda akaba n'umukuru w'ingabo, yongeye kuvuga amajambo ateza impari. General Muhoozi Kainerugaba yavuze ko ashaka guca umutwe Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa se. Si ubwa mbere General Muhoozi avuga amajambo ateza impari, mbere amaze gutuma se asaba imbabazi. Ni inkuru mushikirizwa na Prime Nikumayenge, Nairobi. Mu butumwa yacishije kuri X yahoze ari Twitter, General Muhoozi ntavuga igituma ashaka guca umutwe uwo atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa se, ariko muri ubwo butumwa yanditse ati iyaba Mutamatari muzima uno munsi namuca umutwe. Bobi Wine nawe yishuye aciye kuri X ko adafata minenerwe ayo majambo y'iterabwoba, ahavuga ko bamaze kugerageza inshuro zitari nke kumwica muri iyi minsi heze. Muhoozi ntiyahagarariye aho kuko yaciye yishura Bobi Wine ati aho rero ndakuvyuye, imbere yuko ndaguca umutwe ubanze usubiza amafaranga twakuguranye. Avuga ko leta yari yaraguze Bobi Wine imbere yaho kugira ngo acuvye abatavuga rumwe n'ubutegetsi. BBC yarondeye Muhoozi ubwiwe n'abavugizi ba leta kugira ngo bagire ico bashikiriza kuri ayo majambo, ariko ntibashotse baboneka. Umuvugizi w'igisirikare nawe akaba yanse kugira ico avuze. Robert Chagulanyi, umunyamuziki azwi cyane nka Bobi Wine, yahavuye yinjira muri politike, niwe munyapolitike abangamiye ubutegetsi bwa Museveni gusumvya abandi bose. Yaranse kwemera ibyavuye mu matora yo mu 2021, avuga ko atabaye mu muco no mu mwidegemvyo. Muri ayo matora akaba yaje ubwa kabiri mu majwi inyuma ya Perezida Yoweri Museveni. Inyuma y'igihe adaherutse kwandika bene ayo majambo, mu kwezi guheze niho Muhoozi yasubira. Mu minsi ibiri kurikirana, ibihugu vya Republika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani vyompi vyasavye Uganda kwisigura ku majambo uwo muhungu wa Museveni yari yavyanditseko. Muhoozi yigeze no kwandika ko yotera agafata igihugu kibanyi ca Kenya mu minsi mike. Ico gihe se akaba yarasavye ikigongwe mugenzi we wa Kenya. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tuje mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, mu mujyi wa Masisi hagati hazwi nka Masisi Centre, haravugwa agahenge kuva aho ufatiwe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 ejo bundi kuwa gatandatu, nyuma y'iminsi imirwano ica ibintu mu nkengero zawo hagati y'ingabo za leta n'uwo mutwe. Hagati aho ariko imirwano irakomeje mu tundi duce tw'iyo teritwari ya Masisi. Imirwano irimo gusiga abanyagihugu mu gihirahiro. Mu kanya kashize navuganye na Olivier Kanyejomba, umukuru w'ishyirahamwe ritegamiye kuri leta Société Civile Congolaise risanzwe rifite icyicaro mu mujyi wa Masisi. Yatangiye ansobanurira uko byifashe muri uwo mujyi. Kugeza ubu ngubu aho M23 yaje kwinjira muri iyi centre ya Masisi, hari abaturage barirukanse berekera hariya muri Nyabyondo, abariyo birukankira. Abandi nabo batabashe kubona uburyo biruka bikingirana mu mazu. Kugeza ubwo M23 yaje ibasanga mu centre ya Masisi, ibakoresha inama, igenda ibahumuriza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko kugeza ubu ngubu M23 iracari ni kontrola isantre ya Masisi. Hanyuma abaturage bari barahunze bari mu kugaruka. Kugeza ubu ngubu nta cyizere cy'umutekano ushobora kuba wabamo, kuko abari bawurimo bakiri hafi bakaracari mu misozi zaho zigikije iriya santere ya Masisi. Ubwo rero abaturage mu gihe babona ko ingabo zigiye zikikiza ku ruhande za leta, isaha n'umunota bashobora kuataka iriya santere ya Masisi, ntabwo ziragira icyizere kugira ngo abaturage bagarukemo. Hari amakuru avuga ko imirwano yo yakomeje mu nkengero z'uwo mujyi, bimeze gute? Yego, na n'ubu ngubu imirwano ziracakomeza n'amasaha tuvugana. Imirwano zirakomeje aho bita muri Ngungu, hafi na Ngungu, aho bita muri Kabingo, Kamatare, Nyabihanga, Rwangara.
aho hose imirwano zirakomeje na hafi na Ruzirantaka kugeza ubu ngubu. Kuva ku wa gatandatu imirwano ishamiranye hagati y'ingabo za leta na Wazalendo bahanganye n'umutwe wa M23 kugeza amasaha aya ngaya umunsi ku wundi baragenda bahanganye cyane kandi abaturage nabo bakagenda bahakomerekera. Abo baturage bari muri utwo duce twa Ngungu n'ahandi uvuze ubu bari hehe, barafashwa gute? Kugeza ubu ngubu hari abaturage bahariya mwayiriya centre ya Ngungu nabo bamwe bafite ubwoba cyane kuko FARDC na Wazalendo bashobora kuba bakandagira muri ya centre na bombe akaba yaza kubarwaho. Bamwe batangiye guhungira mu mujyi wa Goma. Ngungu rero nta mirwano yari yageramo? Muri centre ya Ngungu ntago zirageramo mu centre nyirizina, ariko mu misozi zihakikije niho imirwano ikakaye cyane mu buryo bukomeye nimo iri kugenda iri kubera. Ndebye ku ikarita ya Masisi ndabona Ngungu ari hafi ya teritwari ya Karehe. Nukuvuga ko imirwano ishobora kuba yerekeza muri iyo teritwari? Yego, kuko aho M23 yari isa n'iri ku mupaka wa teritwari ya Karehe, aho bita muri Kamatare na Kamatembe nariya mu Rwangara, ubw'ingabo za leta zishize hamwe na Wazalendo barangije barazamuka baturuka hariya muri Karehe baraza birukana umutwe wa 23 bawegezayo. Ubu ngubu ahantu bahagarariye ni muri utwo turere maze kukubwira, ariko nanone imirwano ziracakomeje nkuko mu kanya intambara ni nk'umupira byahinduka. Hanyuma biri mu kugira izihe ngaruka ku mujyi wa Goma ukunze kuvana bimwe mu bifungurwa muri za Masisi? Urabona ko umujyi wa Goma uri mu kangaratete gakomeye, aho M23 imaze kugenda iwukikiza imihanda igaburiye umujyi wa Goma. Ubu ngubu kubona ibyo kurya birigeramo bigoranye cyane. Ibyo kurya mu mujyi wa Goma ni ikibazo cyane, biragenda bizamuka ibeyi kuko kugira ngo bihagere binyura ku bintu mu ngendo ndende cyane. Olivier Kanyejomba. Mu Rwanda urukiko rukuru rwa Kigali rwakomeje iburanisha ry'urubanza rw'itsinda ry'abarimo umunyamakuru Theoneste Nsengimana baregwa umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi. Habaye impaka ndende abunganira baregwa bavuga ko bashyizweho amananiza na gereza ya Nyarugenge ubwo bifuzaga gusesengura ibimenyetso by'amajwi byatanzwe n'ubushinjacyaha. Bavuga ko gereza yanze ko binjirana imashini kandi arizo zarimo ibyo bimenyetso. Bamwe mu baregwa basabye ko urubanza rwongera gusubikwa ndetse urukiko rugategeka gereza korohereza abunganira baregwa. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa wari mu rukiko. Uwimana Claudine niwe mugore rukumbi muri iri tsinda ry'abantu 9 baregwa. Yahakanye uruhare rwe rwose mu byaha birimo kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi. Ubushinjacyaha bumurega kwitabira amahugurwa yateguwe n'ishyaka Darfa Umurinzi rya Ingabire Victoire, aya ngo akaba yarafite umugambi wo gukangurira abayitabiriye guhirika ubutegetsi. Claudine yemera ko yitabiriye amahugurwa ariko ko atayarangije kuko yayitabiriye umunsi umwe gusa. Uwimana avuga ko igitabo bifashishaga mu mahugurwa cyavugaga ku buryo bwo guhirika ubutegetsi mu mahoro, gusa akavuga ko atumva impamvu yari guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda kandi igitabo ntaho kivuga iki gihugu. Ubushinjacyaha buvuga kandi ko ibyo Uwimana yakoze yari abizi kuko yanitabiriye umunsi witiriwe Ingabire Victoire wamenyekanye nka Ingabire Day. Umwunganira mu mategeko Gatera Gashabana avuga ko Uwimana atagomba gufatwa nk'uwari mu mutwe w'abagizi ba nabi. Nta hantu ubushinjacyaha bwerekana ko yari mu mugambi umwe n'abayateguye. Uyu munyamategeko avuga ko kuba itsinda ry'abantu bakwiyumvamo Victoire Ingabire ubwabyo bitagize icyaha. Ikindi ngo kuba abantu bakwinubira ibyo barambiwe bitari byiza nabyo ngo ntibigomba gufatwa nk'icyaha. Undi wireguye ni Alphonse Mutabazi ugaragazwa nk'uwari mu bo kwisonga ry'uyu mugambi. Alphonse ngo ntiyitabiriye amahugurwa ariko ubushinjacyaha bukavuga ko ari we yashishikarije abarimo Claudine Uwimana. Nubwo atayagiyemo, Alphonse avuga ko asanga kwitabira bitagize icyaha. Avuga ku munsi witiriwe Ingabire Victoire, Mutabazi avuga ko kwitabira nta cyaha we abibonamo.
kuri we ngo kuva nta rukiko ruremeza ko kwitabira Ingabire Day ari icyaha nta kintu kizabuza abamukunda kuba banawitabira mu bihe biri imbere. Abaregwa bose bashinjwa ko bari mu mutwe ugamije guhirika ubutegetsi, ngo bateganyaga kandi gukangurira abaturage kwigomeka ku butegetsi nko kubashishikariza kwanga gutanga imisoro bababwira ko ibatsikamira. Umunyamakuru Theoneste Nsengimana ashinjwa kuba ari we wari kwifashishwa mu kwamamaza umugambi w'uyu mutwe yifashishije televiziyo ye Umubavu ikorera ku murongo wa YouTube. Ntabwo we aratangira kwiregura, cyakora ubwo yagezwaga imbere y'umucamanza bwa mbere yavuze ko adakwiye gukurikiranwaho umugambi w'icyaha kuko ibyo yakoze byari mu mwuga we w'itangazamakuru. Urubanza ruzakomeza ku munsi w'ejo. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, tugeze ku isaha ya saa 12:50 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Hano irondoro muri studio za BBC tugeze ku isaha saa 10:50 n'amasegonda 12. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye niwe koko none se buriya kujya ataye inzira ye koko agaca hirya iriya akajya kuzunguruka ngo tudahura. uririrwa kubyibazaho se, erega afite ibimwaro by'amagambo yose yavuze none akabasebye. Nanjye rero nta miyaga namushyiramo bude ntayo. None ugiye kubigenza ute? Buretse gato buretse ntumbwire ko ari uhamagaye ariko mbuza noneho mbuza. Hello ni saa 12:45 kuri BBC. Noneho n'umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwireho neza amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda. Imikino ya shampiyona y'igihugu yakinwe mu mpera z'icyumweru. Rayon Sport yihanije Police FC inyagira ibitego 2-0. APR FC yo yari mu mujyi wa Musanze ihatsindira Musanze FC igitego 1-0 cya penalty itaravuzweho rumwe. Naho Gasogi United yari yakinnye na AS Kigali, Gasogi ikubitwa 2-1. Rayon Sport izwi ku kabyiniro ka Gikundiro iracyayoboye shampiyona n'amanota 36 mu gihe APR FC iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 28. Gusa iracyafite umukino umwe w'ikirarane. Muri Afrika imikino yo guhatanira ibikombe bya CAF yarakomeje. Ikipe ya Yanga yo muri Tanzania yanyagiye TP Mazembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibitego 3-1. Umukino wabereye i Dar es Salaam muri Tanzania ku wa gatandatu. Muri iryo tsinda Al Hilal yo muri Sudani ejo ku cyumweru yakinnye na Mouloudia Club yo muri Algeria. Umukino urangira amakipe yombi anganya igitego 1-1. Al Hilal yoboye iryo tsinda n'amanota 10 ikurikiwe na Mouloudia ifite amanota 5. Yanga ni ya gatatu n'amanota 4 naho TP Mazembe ni ya nyuma n'amanota 2. Indi kipe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Maniema yatsinzwe na AS FAR yo muri Maroc ibitego 2-0. Mu itsinda ririmo kandi Raja Casablanca nayo yo muri Maroc yo yatsinze Sundowns yo muri Afrika y'Epfo igitego 1-0. AS FAR niyo iyoboye iryo tsinda n'amanota 8 ikurikiwe na Sundowns ifite amanota 5 naho Raja Casablanca ni ya gatatu n'amanota 4 mu gihe Maniema iri ku mwanya wa nyuma n'amanota 3. Tugiye ku mugabane w'Uburayi. Mu gihugu cy'Ubwongereza Manchester United yihagazeho ikura inota rimwe Anfield kwa Liverpool. Manchester City igenda igaruka gahoro gahoro mu bihe byayo, naho Chelsea na Arsenal ziratsikira. Ibindi reka tubibwirwe na Prudence Ngiyumva. Sugukabya kuvuga ko Manchester United yatunguranye birenze urugero yari yitezweho mbere yo kujya muri uyu mukino, kuko ikibazo kibazwaga si ukumenya niba Liverpool izayitsinda, ahubwo cyari umubare w'ibitego abakinnyi ba Arne Slot bari kwinjiza. Ariko igitutu cyatewe n'izi mvugo z'abafana ndetse n'abasesenguzi b'umupira w'amaguru gisa n'icyaremereye intugu z'abakinnyi. Ku munota 52 Lisandro Martinez yafunguye amazamu ku muzinga w'ishoti ryagurukiye mu gisenge cy'urushundura rwa nyezamu Alisson Becker. Martinez in the box on the left, went for goal, he scored high above. Ariko ibi byishimo byamaze iminota 7 gusa. Liverpool, opportunity here. What a finish that is. Cody Gakpo agombora ku munota 59 mbere yuko Mohamed Salah atsinda icyari kizewe nk'insinzi kuri penalty. Cyakora
Red Devils yari igifite ijambo muri uyu mukino kuko Amad Diallo yatambamiye intsinzi ya Liverpool yinjiza icya kabiri iminota 10 gusa mbere yuko umukino urangira. Ndetse habuze gato ngo Manchester United icyura amanota yose igihe myugariro Harry Maguire yagurutsaga ipasi yarakebewe na Joshua Zirkzee ku isegonda rya nyuma ry'iminota y'inyongera. Gutakaza amanota 2 kwa Liverpool ariko nta ngaruka nini byayigizeho kubera ko mukeba wayo bahanganiye igikombe ugira igisataburenge Arsenal nayo yananiwe gutsinda Brighton binganya 1-1 kuwa gatandatu mu gihe Chelsea yahagamwe na Crystal Palace 1-1 naho Tottenham igatsindirwa ku kibuga cyayo na Newcastle 2-1. Manchester City yerekanye ibimenyetso byo kondoka itsinda West Ham 4-1. Brentford yo yanyagiye Southampton 5-0. Liverpool iracyari kwisonga n'amanota 46 n'umukino w'ikirarane. Southampton yo uretse ibitangaza by'umupira w'amaguru amanota 6 gusa nyuma y'imikino 20 arayishyira mu nzira yerekeza mu cyiciro yaturutsemo umwaka ushize Championship. Urakoze cyane Prida. Mu mukino wa tennis umukinnyi wa mbere ku isi Alina Sabalenka mu bagore ejo yatsinze Umurusiyakazi Polina Kudelmetova mu mukino wa nyuma w'irushanwa rya Brisbane International 7-1. Polina Kudelmetova ari ku mwanya w'107. Sabalenka w'imyaka 26 uturuka mu gihugu cya Belarus umwaka ushize yatsinzwe ku mukino wa nyuma w'irushanwa rya Brisbane International atsindwa na Elena Libakina mbere yo kwegukana irushanwa rihambaye rya Australia Open ku nshuro ya kabiri ikurikiranyije. Irushanwa rya Australia Open ari ryo rya mbere rikomeye ribimburira ayandi riba buri gihe mu kwezi kwa mbere. Iry'uyu mwaka rizatangira mu mpera z'iki cyumweru mu mujyi wa Melbourne. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Ndi Yves Bucyana. Imikino yo mu mihingo yose. Urakoze Yves Bucyana na Prudence Ngyumva ku yo makuru y'imikino mwatigezagaho. Birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe canke uturere bakagira ibibazo byo kuja ku mbuga za BBC ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye, ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor, T-O-R. Kugira ushira uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe, jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org akarongo kikamye download. Upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru ko ushaka n'ayo mbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. Mu gusoza n'amakuru reka nangire nsubize ijambo Prime ndi ku magenge atugezeho amwe mu makuru avugwa muri kano kanya muri BBC muri make. Mu kanya gaheze Justin Trudeau yatangaje yuko agiye gutanga imihoho nk'umushikiranganje wa mbere wa Canada n'indongozi y'umugambwe wiwe. Yanatangaje ko inama nshingamateka ibaye irahagarikwa vy'igihe yaramaze imyaka 9 ku butegetsi. Haraheze igihe aremerewe ngo atanga imihoho aho 20 mu banywanyi b'umugambwe wiwe wa Parti Libéral bari mu babimusaba. Abategetsi ba Buraya bashize mu majwi biyamiriza umugabo wa mbere akize ku isi, umunyamerika aharura amafaranga muri za miliyaridi z'amadolari Elon Musk kubera ukwivanga muri politike y'ibihugu vya Buraya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yafashe ingingo yo kubuza ibikorwa bishasha byo gucukura gaze n'ibitoro henshi mu mazi yo kunkengera z'ico gihugu. Ivyo Biden akaba abikoze indwi zibiri imbere yuko Donald Trump ashika ku butegetsi. ONU yatangaje akama ko kwegeranya amafaranga angana na miliyaridi 4 z'amadolari yo gufasha Sudan. Ishaka gufasha abantu bangana na miliyoni 20 bari mu kangaratete inyuma y'amezi 18 bamaze mu ntambara yo hagati mu gihugu. Jacques.
urakoze Prime ndi ku magenge naye nababwira ko mu duce tumwe twa teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havugwa imirwano nyuma yaho ejo bundi kwa gatandatu umujyi wa Masisi wigaruriwe n'umutwe wa M23. Ano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngyumva ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango.